Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Bene wacu dusangira urugendo rugenda mw'ijuru, ndabaramukije mu izina rya Yezu Kristu, nitugire Kristu. Mbere yuko dusabikanya ijambo ry'Imana, hari abantu bamaze imisi bandondera, bamwe baraciye muri bogisi bibaza igituma amaze imisi ntakora ubutumwa. Bamwe narababwiye, abandi baranabibonye no kuri stati barampapore. Rero hariho ikibazo mu muryango byatumye mara imisi ntariko ndakora ubutumwa, ariko ndahari. Ubutumwa burabandanya. Rero tugiye kuzirikana ijambo ry'Imana, ariko ari mu bantu bampaye imitwaro itandukanye. Hariho abantu bampaye imitwaro baba bipfuza abana, kumbure umuntu adafise umwana, amaze igihe yipfuza umwana ataramuronka. Muri abo bantu rero mw'iyi misi nareretswe nibungenze. Iyo neretswe nibungenze, maze kumenya neza. Ubwa mbere naravyerekwa sintarurera, ariko ubu naramaze gutahura. Iyo neretswe nibungenze, Imana iba igomba kwishura umuntu aba yampaye umutwaro, aba agiye gusama canke yarasamye. Rero ndi gusenga Imana kugira izomishurire uwo muntu neza, nzomugezeko message, kuko Imana iramishurira, ikamishurira n'abana bazovuka, ko ari umuhungu canke umukobwa. Ubwo rero gusa neretswe nibungenze, sinamenye ko ari umukobwa canke umuhungu, ariko ndazi ubu Mukama azobimpishurira byose. Rero Imana yo mwijuru iduhe icyo imitima yacu yipfuza mu gihe kiba ari cyiza. Rero kuronka umwana ni ikintu kidasanzwe. Imana rero izomuduhe. Ndumva bafise nk'abantu batatu bafise igisabo ku Mana cyo kwipfuza umwana. Umukama rero kandi nizera bose azobaha abana. Niyo mpamvu mbere ikisoma tugiye kuzirikana tuza kubonamwo umubyeyi yarose umwana, ibintu nk'ibyo. Rero turazirikana ijambo ry'Imana riri mu gitabo c'Abami ba kabiri ku kigabane cya 4, duhereye ku murongo w'8 kugeza ku murongo wa 17. Ijambo ry'umutwe twisunga riravuga ngo Elize n'umugore w'Ishunemu. Umunsi umwe Elize yaciye Ishunemu, hakaba hari umugore ahambaye. Uwo mugore aramugobera ngo aje gufungura. Kuva ico gihe uko ahaciye kose yama aca yikebereza yo ngo afungure. Uwo mugore abwira umugabo wiwe ati, ewe, ndamaze kumenya ko ujya muntu ubona yama aca hano iwacu ari Mweranda. Ndagusabye tumubakire hejuru icumba gitoyi gikomeye, tumushiriremo uburiri, imeza, intebe n'itara. Niyaza hano iwacu azohore aharuhukira. Umunsi umwe Elize asubiyeyo, agenda muri ca cumba cyo hejuru aryamayo. Abwira umufasha wiwe Gehazi ati, mpamagarira ujya mugore w'Ishunemu. Gehazi aramuhamagara, nawe ahagarara imbere yiwe. Elize abwira umufasha wiwe ati, mubwire uti, raba ukuntu wagize ubwira ukatwitwararika cyane, none no kugirira iki? Ndakuvugire ku mwami canke ku mukuru w'ingabo? Nawe avuga ati, nibaniye neza n'abantu banje. Elize avuga ati, ariko none
ndamugirire iki? Gehazi avuga ati erega nta muhungu afise kandi umugabo wiwe arashaje. Elize amubwira ati muhamagare. Aramuhamagara, nawe araza ahagarara mu rwinjiriro. Elize amubwira ati mu mwaka uza nk'aya mango uzokikira umwana w'umuhungu. Nawe avuga ati oya muhanyi, muntu w'Imana, ntubeshe inshoreke yawe. Uwo mugore araheza asama inda abyara umuhungu ico gihe nyene ku mwaka ukurikira nk'uko Elize yari yabimubwiye. Bene wacu muri Yezu Kristu, iri ni ijambo ry'Imana, dushimiye Imana. Bana b'Imana rero, ijambo ry'Imana tuzirikana riri mu gitabo c'Abami. Umutwe w'ijambo uravuga ngo Elize n'umugore w'Ishunemu. Ku karungu k'umunani havuga ngo umunsi umwe Elize yaciye Ishunemu, hakaba hari umugore ahambaye. Baratubwira umunsi umwe Elize yaciye Ishunemu. Elize muri Bibiliya abantu benshi baramuzi, canke se Eliya, kuko Elize ndumva umugisha ukomeye yawukuye kuri Eliya. Rero Elize yaciye ahantu hitwa Ishunemu. Bakatubwira ngo hari umugore ahambaye. Ubwo umugore ahambaye ni ukuvuga ko yari umugore w'umunyacyubahiro, afise nk'umugabo w'umutegetsi canke yubashwe nyene, afise ikintu runaka mu gihugu bamuziko kumbure. Uwo mugore aramugobera ngo aje gufungura. Uyo mugore yasabye Elize ko yoza iwabo agafungura. Ico gihe uko ahaciye kose yama aca yikeberezayo ngo afungure. Igihe cyose Elize yahaca yari amaze kubona ko uwo mugore ari umuntu w'umunyamahoro, mbese umuntu yakira abantu. Rero Elize amaze kubona urwo rukundo uwo mugore amweretse, nawe ahaciye yaragenda gufungura k'uwo mudamu. Uwo mugore abwira umugabo wiwe ati ewe, ndamaze kumenya ko ujya muntu ubona yama aca hano iwacu ari mweranda. Uyo mugore agira ahishurirwa n'umukama ko Elize ari umuntu mweranda, ari umuntu w'Imana, mbega yari yaramubonyemo ikintu kidasanzwe atabonamo abandi. Ewe twumve ibyo yabwiye umugabo wiwe. Ewe ndamaze kwanza murantunga, yari yabwiye umugabo wiwe ko amaze kumubonamo ko ari umweranda. 10 rero haravuga ngo ndagusabye tumwubakire hejuru icyumba gitoyi gikomeye, tumushiriremwo uburiri, imeza, intebe n'itara, niyaza hano iwacu azohore aharuhukira. Wa mudamu aregera umugabo wiwe aramusaba ati burya jewe ndamaze kubona uyu muntu ni umuntu w'Imana, n'umweranda, ari mw'Imana. None rero ko ari umuntu w'Imana, ari mw'Imana, ndagusabye mugabo wanje tumwubakire inzu hejuru. Tumwubakire inzu hejuru, icyumba gitoya, tumushiriremwo igitanda, tumushiriremwo itara, tumushiriremwo imeza, tumushiriremwo ibintu byose umuntu aba akeneye, kumbure n'amazi yo koga. Ubwo buriya ubu abantu benshi baramaze kuza barabona ama etage mu bihugu by'abazungu. Rero murazi ko umuntu arubaka kubaka zibiri zikerekeranye canke zitatu, azoshakira akashira kwiya kane n'iya gatatu, mbega kubaka duga hejuru ko ashaka. Ubwo rero uwo mubyeyi aravuga ati tumwubakire.
hejuru tumugirire icyumba cyiza, niyo azoza arakiruhukiramo, kuko ni umukozi w'Imana by'ukuri, ni umuntu w'Imana, ni mweranda. Bana b'Imana rero, hariho umuntu akorera Imana, umuntu akabimubonamo neza ati nukuri uyu muntu n'umukozi w'Imana. N'abandi babishyiramo ubujyajya, ariko buriya ibikorwa by'umukozi w'Imana cyane se Imana iraguhishurira bajya nyene babikwiye, bakamenya ati uyu muntu n'umukozi w'Imana by'ukuri. 11 haravuga ngo umunsi umwe Elize asubiyeyo agenda muri ca cyumba cyo hejuru aryamayo. Ubundi munsi Elize asubiye i Shunemu agenda kwa wa mubyeyi, agenda rero kuko yari yamaze kumenya ko bamugiriye icyumba. Nukuvuga aho wa mudamu yabibwira umugabo wiwe barabishize mu ngiro, barabimukorera. Rero Elize amaze kuzaraza kuko yari yamenyereye kuhagera akagenda gufungura, ubwo nyuma bagiye bamwereka ati burya icyumba cyawe igihe cyose uzoza urazira, uzoza uraruhukiramo niki, uzoza urakiruhukiramo igihe cyose. Nukuvuga rero uwo muntu w'Imana Elize aho igihe cyose yagendayo yaca yigira muri cya cyumba cyo hejuru kuruhukirayo. Nubwo rero no ngaha kuri 11 hatubwira ati nubundi yaraje aja muri cya cyumba cyo hejuru aza kuruhukirayo. 12 hakavuga ngo abwira umufasha wiwe Gehazi ati, ubwo yaragendana n'uwitwa Gehazi rero yari umufasha wiwe, bafashanya akamutwaza ibitabo kumbure canke akamutwaza ituntu, canke bagendera ku ndogobwe, Gehazi akaba ari watwara indogobwe. Ibintu nk'ibyo mwama mubona ko hari abapasteri usanga batwarije ibintu canke se abapadiri, ibintu nk'ibyo. Mpamagarira ujya mugore w'Ishunemu. Gehazi rero Elize abwira umufasha wiwe Gehazi ngo amuhamagarire wa mudamu. Gehazi aramuhamagara, nawe ahagarara imbere yiwe. Wa mumama Gehazi yarahamagaye wa mubyeyi nawe araza ahagarara imbere ya Gehazi n'imbere ya Elize, cyane se yahagaze imbere ya Gehazi. Kumbure Elize ntibaramutubwira ko. 13 akavuga ngo Elize abwira umufasha wiwe ati, Elize abwira Gehazi mubwire uti, nukuvuga Elize niwe ariko arabwira umufasha wiwe Gehazi ibyo Gehazi ari bushikirize wa mudamu. Raba ukuntu wagize ubwira ukatwitwararika cyane, none no kugirira iki? Elize arabwiye Gehazi abwire wa mugore ati, waratwitangiye, iyo tuje uracacana ugashugurika cyane, ugateka ibyo kurya, ukatuzimana, ukatugirira amazi yo gukaraba, ibintu byose ukabidukorera. None se ko watwituye neza, watugiriye neza, tugukorera iki natwe twokwitura iki kugira natwe tugushimishe? Kubera abana b'Imana, iyo umuntu yakunezereza akagushimisha, nawe uragira igihe ibyo ushoboye ukabimukorera ukamushimisha. Ndakuvugire ku mwami canke ku mukuru w'ingabo. Elize we yumva ko aza kuvugira wa mudamu n'umuryango wiwe ku mwami canke ku mukuru w'abasirikare. Niyamuvugira ku mwami, umwami amuhe abaza baramurinda canke ntihagire ingorane zogira, canke se amuvugire ku musirikare, umusirikare amuha ingabo ziza zirarinda urwo rugo uwo mugore w'Ishunemu n'umugabo wiwe. Elize nibyo ariko arasaba wa mugore w'Ishunemu kugira bamuyiture neza, asabe Elize icyo yumva umutima wiwe wipfuza kugira Elize akimukorere, kuko
Elize yarumva neza ko niyabibwira umwami, umwami aramwemerera, niyabwira umukuru w'abasirikare aramwemerera. Nawe yavuga ati nibaniye neza n'abantu banje. Uwo mumama aravuga ati jewe nibaniye neza n'abantu banje. Birumvikana rero ko ujya mudamu yari umuntu runaka afise ikintu gikomeye ajejwe mu gihugu. Ashobora kuba yari ministry, ashobora kuba yari mistanteri, ashobora kuba yari muganga mukuru, yari arimo ikintu kidasanzwe. Niyo mpamvu yishuye ngo nibaniye neza n'abantu banje. Muri karatiye abayemo, mu ikomine abayemo, muri province abayemo, abanye neza n'abantu. Kandi birumvikana ko yari abanye neza n'abantu kuko no kwakira Elize atamuzi, nyuma akamwakira akamugirira neza, nyuma akagundura ko Elize ari umuntu mweranda, ari umuntu w'Imana. Nuko uwo mudamu nawe yari afise Imana muri we yo gukundana, afise urukundo rwo gukunda uwabonye wese. Uwo mudamu amubwira ati no, ntuze kumvugira ku mwami kuko jewe nta ngorane fise zo kujana ku mwami. Ntuze no kumvugira ku mukuru w'abasirikare, jewe nta ngorane fise zotuma umukuru w'abasirikare ampa ingabo zincunga canke anyitwararika. Nibaniye neza n'abantu banje. Urumva rero yari umuntu afise ikintu runaka gikomeye akora nawe mu gihugu cyatuma abantu banamukunda, kandi yari yibaniye n'abantu neza. Natwe twige kubana neza n'abantu kugira abantu bose batwiyumvemo, nubwo batotwiyumvamo bose, ariko niwaba Imana igukunda irungika abakozi bayo bakazi wawe mukanezerana ukabacumbikira, nuko Imana irakurinze kandi Imana iragukunda. 14 havuga ngo Elize avuga ati ariko none ndamugirire iki? Elize ariko arabazanya na Gehazi ati none ndamugirire iki? Gehazi avuga ati erega nta muhungu afise kandi umugabo wiwe arashaje. Imana iduhe kubitahura cyane. Gehazi we arabona neza ikintu ujya mu byo yakeneye. Gehazi yishura Eliya arabuze ikintu na kimwe yokorera uwo muvyeyi. Ibyo yumva ari gushobora gukora, uwo muvyeyi aravyasa avuze ati je nta ngorane fise, nta kibazo. Mugabo Gehazi araraba ati uyu muvyeyi nta gahunga afise. Mu byukuri nasomye izi nkuru zose nta hantu usanga bavuga ko yoba yarafise abakobwa canke ko ndiko ndasoma numva ko yarafise abana. Mugabo uko biri kose, nubwo Bibiliya itavuga ko yarafise abakobwa bangahe, ariko tumva ngo nta gahunga afise. Kandi buri umwana w'umuhungu mu muryango murazi neza, kandi buri abarundi canke abanyafrika twamenye Imana kare kweri, kubera buri umwana w'umuhungu ni ikintu gikomeye mu muryango, niwe wazungura se. Mugabo ubu abazungu barabihindaguye ku buryo bishiriyemo ibindi n'umukobwa arazungura se canke ibiki n'ibiki, ariko mu byukuri umwana w'umuhungu mu muryango yabakenewe cyane. Niyo mpamvu Gehazi yavuze ngo erega ngo nta gahunga afise. Elize amubwira ati muhamagare. Aramuhamagara, nawe araza ahagarara mu rwinjiriro. Aha yavuze ngo Gehazi avuga ati erega nta muhungu afise kandi umugabo wiwe arashaje. Niryo jambo ryo kumva ngo umugabo wiwe arashaje, yumvikana ko umugabo wiwe arashaje kandi agiye gupfata gahunga asize. Ninda azomusigaranira itongo, ninda azomuzungura ibintu nk'ibyo. Hanyuma niho Elize yavuga ati
Elize amubwira ati muhamagare, aramuhamagara nawe araza ahagarara mu rwinjiriro. Wa mudamu araza imbere ya Elize ariko ahagarara mu rwinjiriro. Wumve ko Elize yavugira imbere muri cya cyumba, akaza arabwira Elize, akaza arabwira Gehazi, bwira uwo mudamu uti akuvugire kwa kumwami. Umudamu toya nta ngorane, akuvugire ku mukuru w'abasirikare, oya nta ngorane. Elize biramucanga, none uyu mudamu uko yama yatubwiye neza tumukorera iki? Gehazi aca ariyumvira ati yo buriya nta gahungu afise, tumusabiye agahungu canke se umusabiye agahungu byo babyiza, kandi n'umugabo wiwe arashaje. Elize amubwira ati, aramuhamagara nawe araza ahagarara mu rwinjiriro. Elize amubwira ati murantunga, mu mwaka uza nk'aya mango uzokikira umwana w'umuhungu. Elize rero yaturira kuri wa mudamu ati mu mwaka uza nk'aya mango uzobukikiye umwana w'umuhungu. Ubwo rero amwaturiye koko agiye kubyara umwana w'umuhungu. Bana b'Imana, buriya wabona ubyara abahungu gusa, iyo ari abakobwa gusa usibye ko byarenganya, ariko umugabo je ndazi gikomere mama yagize nanje nagize kubera mama atabyara abahungu. Mama yatubyaye turi abakobwa bane dukurikirana, yarahuye n'ibibazo n'ibigeragezo, ahura n'ibikomere bitandukanye, ku buryo nanje byangizeho ingaruka. Numva ko kubyara abakobwa ari kwa mama ari kibazo. Rero aramwaturira ati nzogaruka ngaha ufise umwana w'umuhungu, kuko yabona uwo mwana w'umuhungu akenewe muri urwo rugo. Ntiyavuze ngo nzogaruka mu mwaka uza nk'aya mango, mu mezi 12 uzoba ukikiye umwana w'umuhungu, waravyaye umuhungu. Nawe avuga ati oya muhanyi muntu w'Imana, ntubeshe inshoreke yawe. Wa mudamu arahakana, toya muhanyi reka kuvuga ibyo bintu, ntubeshe inshoreke yawe. Wa mama aranka kubyemera, kubera iki yase kubyemera? Uko biri kose uwo mama yarakuze. Ukindi nacyo Bibiliya itubwira ngo umugabo wiwe yarashanje. Yabona rero ko uko bimeze kose yuko atobyara, canke se umugabo wiwe ashaze, mbese nyumva bidashoboka. Uko biri kose yari yarabyaye abakobwa benshi, akumva ko kubyara umuhungu basi, ariko aramubwira ati uzobyara umwana w'umuhungu. Nawe biramutangaza, teka sibyo, ntumbeshe je ndicoreke yawe, ndakubaha ariko ntumbeshe. 17 uwo mugore araheza asama inda. Uwo mugore araheza arasama inda, abyara umuhungu. Ico gihe nyene ku mwaka ukurikira nk'uko Eliya yari yabimubwiye, wa mudamu ngo yarasamye inda, abyara umwana w'umuhungu ku mwaka ukurikira ngo nk'uko Elize yari yabimubwiye. Rero ntitukihebure mu buzima, Imana niyitanga abana, Imana niyitanga abana. Hariho umubyeyi usanga yaratevye kuvyara, mu kibana no mu miryango bakamucira umukenke, bakamwita ingumba, bakamubwira ibyahehe, ariko Imana ikabikora. Haca nibuka ko nigeze kugenda i Burundi, Imana irankoresha ngenda kuramutsa umuntu ntazi ko amaze imyaka irenga ingahe atarasama, ntazi ko yipfuza umwana. Mugabo Imana irankoresha, turasengana n'uwo mubyeyi, ndamwaturira ko ati nzogaruka ngahi wawe ndahasanga umwana, ufise umwana
nterura nkasimbagiza nkakinisha. Niko nabimwaturiye ko, hanyuma koko nyuma nza kumenya ko atavyara namaze gutandukana nawe. Niyumvira mbega bya bintu navuze, ariko yari Imana yankoresheje, Imana irabikora koko. Nasubiyeyo hari haciye nyimba nk'imyaka 2 gutyo, je nasubiyeyo yaravyaye. N'ibitangaza Imana yakoze ntanazi n'ingene Imana irikira bigenza, nisanga subiye i Burundi ngiye kuri randevu yo mwijuru ya Yezu, ngiye no kubyara umwana, uwo mwana muri batisimu amaze gusabida. Imana yanyereka arije nibungenze, niyo mpamvu navuze ati baba ndi mwampaye ibitwaro y'abana, hari ugiye kwishurwa buriya hari igihe Imana izobinyereka neza nkamenya n'uwo ari we. Nsubirayo nza nterura umwana ndanamubyara muri batisimu. Mbese nanje nabaye umuhanuzi w'Imana, Imana yarungitse muri urwo rugo. Rero bana b'Imana, Imana yo mwijuru tuze tuyisaba duciye bugufi, izokuzanira umuhanuzi mu buzima bwawe, izokuzanira umuntu akwaturire kw'ibintu kandi bigende neza. Igikuru twizera Imana. Rero kubera iminota turaparikira ngaha. Iki gisomwa cya Elize n'uwo mugore w'Ishunemu harimo amawodi 2, amawodi 3 n'amavideo 3. Rero tuzobandanya turabe nyene byakurikiye amaze kubyara uwo mwana. Nukuri muri Bibiliya harimo ibintu byinshi byo kudufasha kugira tubane n'Imana. Umukama Imana bahezagire cyane, mwarahezagiwe n'Imana, murakoze. Ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mutagatifu, amen.